uyu mwana ndamukunda mu bisanzwe ndamukunda cyane ni gift Imana yampaye kwinjira umuntu mu buzima bwiwe abatari sawa mwene majambo umwe cyangwa yundi nk'ubu ugiye kumbaza nk'umwana wanje mugaca mwicara mugatera inkuru ku mwana wanje ntabwo ari sawa je ivyo mbabazi cyangwa mugaca mwicara mugatera inkuru ku mugore wanje urana kari na mugufi ngo urana ngere ngo fazira vina je sindi mugufi twubahanye muremure bangi nari muremure gaca uvuga ati umugore uburebure nyene butera buja hasi oya urumva uburebure bugereranye kandi bwiza turiko dukora mu muhamagaro no mu rukundo no gushigikirana hama ibindi byose tukareka Imana ikigaragaza nk'Imana ndakunda gukinisha umugore wanje sorry umugore wanje Imana yampayizagije murabona yuko jewe nari naragowe hama maze kuba naragowe mpura n'abakobwa bampenda ndibuka ko umukobwa wa nyuma twahuye imbere yuko mfatana n'uyu yarampenze ngo turakundana bukensanga yamblotse ahantu hose amaze kumbloka ndimva nti ni kubera ko no mukobwa amblotse urumva sinasorora numva nameze nkuko kwiwawe. Hello bakunzi ba Gatech TV uni Mr Vibe. Okay? Vibe. Yes, urashaka gusubiramwo vibe. Yeah. Yes, reka twinjiranemo na vibe imwe idasanzwe. Ariko imbere uko tuja muri byinshi. Ramutse abakunzi ba Gatech. Yo, hola my people, turabaramukije. Amahoro muri hose ku mazina twanaraska nera gatandatu naraska solution man of God I'm new creation I'm son of God I'm unstoppable miracle man yandi mazina meshi nkabandi umugabo wa Fanny Lavine umugore mwiza cyane murabona icuki kiri mu bafukanje ngaha hama nkaba Imana yaguhaye ego mperutse kuronka umwana umuhungu ndabishima Imana yari sengesho yitwa Haya Peria Ataha Kezimana rero nitwa Papa Haya mwabyumvise ko n'ibyo bari bari kuvuga. Yes, Fanny Lavine Cards. Nanje ni Fanny Lavine, mama twafa, mamlao, solution woman, best influencer. Nkabandi nabite ko ndi Madame Kezimana, umugabo Imana yampaye. Imana ishimwe cyane kubwiwe. Kanda kurabira. Hama nkaca ambwira abakobwa batararonka abagabo bihangane Imana izobaha kandi izobaha abagabo mukwiranye ntimuze murirabira mwebwe nyene umusenge mwe muyaba ari wabarongora ariko kandi nkaca mbwira n'abakobwa usanga baravyariye iwabo cyangwa abadamu bahukanye ugasanga baratinye gusubira kurongorwa bakaguma mu marira nyene biyumvira kahise tsinda kahise utegure kazoza kawe urukundo ruracyabaho Imana yagushikana biracarema ingo nziza rero ukaba warose wo mu vyumva kumwe ntiwibanire ivya mbere vyanase vya kabiri vyokunda nuko rero Imana ibahezagire. Wow, murumva ko nari natekanye sinashatse ndabacirimo kuko amazina jewe yanyu vraiment arantesa kandi congratulation. Thank you. Mufite amazina atovye cyane babarawo. Je nta na rimwe ndashobora gusubiramo amazina yawe bro. Joy icyo nkunda muri yose ni solution man. You are solution. Wow. Yes. Muhe chance. Ari Imana were twane iganiro twane. Be kakarimbo je ngomba muririmbe akaririmbo bro. Abera nezerewe izina rya Yesu rekaje ndabafashe n'amashi riba marime baba haleluya Chencha gusenga. Yes bakunzi ba Gatech murane ko ari solution couple abantu baberewe cyane wona yuko bari so smart kuva tukibakira nabantu bone yuko ibintu byabo babikora mu bukerebutsi bumwe budasanzwe mbegira ibanga mwige mukoresha riva he biva kuhoraho turabizi ko biva kuhoraho reka ikibazo ndacerekeze kwanza kuri Noraske mwibwe gute ibintu byanyu byamari bishasha nirihe banga mukoresha nizere ko mwamaze gutangurana na Vibe. Festival turashima Imana yuko ari yo fondation y'ivyo dukora byose n'ukuri nta buhinga na bumwe dufise atari Imana rero ivyo dufise byose aho tugeze hose aho tunanirirwa naho tubishoborera
hose tubishimira Imana. Ijambo ryawe n'ingero rivuga ngo byose bifataniriza hamwe kutugira neza. Rero mu gihe vyagenze neza ni sawa, no mu gihe vyagenze nabi ni sawa, kubera ko Imana iri muri side yacu. Imana n'umwavoka tuvugira, iyo atabariyo twebwe mu bisanzwe tuba twaranagoye. Rero ivyo dukora byose ni Imana dushira imbere, hama no kumvikana hagati yacu, no kumenya agaciro umwe wese afise mu buzima bw'uwundi. Nk'uyu ni kirumara mu buzima bwanje, nanje ndekirumara mu buzima bwiwe. Bica bituma rero byose bikunda. Nawe hari ibanga umaze kubona agafanira vine rituma ibintu vyanyu biguma ari bishasha mu maso y'abantu? Imana n'ubuntu bw'Imana, nta kindi. Hari abantu usanga birata muri industry bavuga ati hajya abantu naho bavuga ngo Imana, ariko tukabona hari abandi bavuga ati twebwe turakoresha akantu kanaka, ndavuga imiti y'ikirundi canke ibi bintu vy'ibintazi. Mwebwe ntaho muhora mugira nk'ahantu mukavuga ati finale murya muntu ubanza bikoresha, twebwe natwe naho dusenga? Twebwe ukuntu tubayeho ntituraba abandi bantu ngo bariko bakorera, ngo bariko bashika kuri ibi, ngo umenga turi mwihiganwa n'abandi bantu. Twebwe turiraba hagati yacu, tukaraba yuko eske ejo uko twariko turakora nuko turiko dukora uyu munsi, naho twifuza uzoshika ejo bimeze gute. Donc twe tugwana na nejo hahise hacu kugira dushike ejo haza twifuza. Ntabwo tuja kuraba abandi ngo duhave twimbira ngo uryangira akoresha imiti ko cyangwa ati uryangira arasenga ku areba biraba ivyo. Ibyo nyine ntitubiraba. Okay, hanyuma kucerekeranya urukundo rwanyu, n'urukundo ubona ruguma rubriya, ega muguma mutera imino haba basore bacu. Niko yatwahuye n'ibitaro urukundo, tukamenya urukundo nyarwo rwariko ku bwanje. Nuko hariho urukundo nipfuje kuva kera. Rero iyo hariho akarimo bavuga ngo iyo ntazimagirika sinari iyo uzi uri kuraja urazimira, ariko iyo uzi uri kuraja ntuzimira, ariko iyo uri kuja iyo utazi iyo uzi uri kuraja urazimira, ariko iyo uri kuja iyo utazi ntuzimira, kuko aho ugiye hose abariho. Rero urumva hariho nk'igihe uba warabayeho uzi uri kuraja, ariko ukumva vraiment yuko iyi nzira atariyo. Rero mugabe naho uguma ufonsa ukumva yuko atari byo. Mugabe iyo uriko ugenda mu nzira nyene uvuga ati jewe ndabizi yuko ubu ngiye hariya mu Kirundo gutora za ntuze, uramenya uburyo ugenda. Rero novuga ko Imana ishimwe yaducishije mu bihe byo kumenya urukundo nifuza rumeze gute, mbega ubwo nanje nifuza kugira ndaronke bigenda gute. Kandi ibyo biroroshe, icyo ukeneye uragitanga. Nkubu nkeneye ko nkunda fuko ndamukunda. Nkeneye yuko anyubaha fuko ndamwubaha. Ariko tukiraho nyene hari abagore bavuga ati abagore sabo gukunda, abagore ahubwo nabo gukunda, ariko namwe twabona uratanga wowe urukundo cyane. Reka utaramuhaye nyene, ari utwana ngaho he duca tumuha ibitari ibyo. Yes, bana Norask, nawe nirihe banga ubona riri hagati yanyu? Ariko turavyumva Imana, ariko Imana nayo yaraduhaye ubwenge canke akamanyere, utumanyere dushobora gukoresha. Nawe n'utwo tumanyere nanje nkeneye dutuma nkukumfanira binavyo ati hariho akantu ndamutegereko kugira ntarabe. Ico vyumva shajewe ni kuri n'Imana tu, n'Imana niyo idushoboza, nta bindi no tutakubesha abantu ngo ndafise canke ngo Mungu tu. Ariko Imana niyo idushoboza. Nibihe bintu rero Imana ikwerekeza ko kumva ati ibi bintu vraiment gukunda bro, rega gukunda nitegeko. Ni itegeko Imana yaduhaye. Ni kandi niyo yatanguye gukunda. Kugira natwe tuce tuyikunda. Nizere yuko abakunzi ba Gateki iyo nyishu ihagije. Hariho amakuru ariko aracana cyane ko ngaha muri industry yacu ya 257, nkuko mubibona murabona ibintu bimaze igihe bivugwa vya Mimi Mireille nawe ndazi muramuzi nk'umukinyi w'amafilme. Namajambo ubona yavuzwe ko atandukanye, ndavuga ku kintu c'abana bivugwa ko yibarutse, ariko arabareklama. Ku ruhande rw'iwanyu nk'abantu mukurikiranira hafi ibintu vya filme canke mwitahe ibintu vya filme, mbega ku ruhande rw'iwanyu Mimi Mireille gukurikirana abana biwe ni kosa?
urazi Rodi je nibaza ko tubaza ivyo hacu ivyo bintu twe navyo tuba tuzi twaba dusanga turiko tuvuga ibitaturaba reka tubadaye n'ibitwerekeye ariko igituma ibintu ndabibaza en fait ivyo biri nkuko tubaza twege ntituraba analyste mu buryo ngo twokwanaliza ngo uyu ngo n'uyu ngo umva babipfara bisangiye baba bafite impamvu uriko barabivuga umva kwinjira umuntu mu buzima bwiwe abatari sawa mwene majambo umwe cyangwa uyundi abatari sawa twe ntitwo bivuga muba mukunda abantu babaza ivy'ubuzima bwanyu bon canke ibindi ariko bitari ngaho tuba twinjiye nk'ubu ugiye kumbaza nk'umwana wanje mugaca mwicara mugatera inkuru ku mwana wanje ntabwo ari sawa je vyo mbabazi canke mugaca mwicara mugatera inkuru ku mugore wanje urana ko ari na mugufi ngo urana ngene ngo fadira vina je sindi mugufi twubahanye muremure bangi nari muremure gacugo tumugore uburebure nyene butera buja hasi oya urumva uburebure bugereranye kandi bwiza yego sheri bisanzwe abantu babonye Yesu igihe yari mwisi ngo yareha nkuko kwana emetre 50 cm ko yareha prema ariko ashaka kuvuga ati kazima wankunze uko nyene nibyo bagenda mu bazi ntabarebare basumba wabona sha barebare ni wewe kweri ni ubasumba bo barebare kibazo bagasumba yes wagomba ukoresha umwanya hano rasi oya uyu mwana ndamukunda mu bisanzwe ndamukunda cyane ni gift Imana yampaye hama turashimiye na Freddy kuva muri Amerika ndafise umugenzi wanje yitwa Freddy ari muri Amerika turaburamukije aturungikira amadolari twivunjishirize idolari ariko kuyikora ko canka yacishe oya pani byari mikashi byari bigashi navyo dushaka mikashi abari mu Burundi sandolari bazisandolari bayiguhaye uyifise mu mufuko unayikozeko Shantaka. Okay, reka tubandanye. Ivyo by'abandi bantu ivyo batari sawa. Nitwo bitebako nitwotera inkuru. Buya ni majambo igituma mumvuze ati reka tubireke kwinjira mu buzima bw'abandi ico kintu musiguye nico. Ni byiza abantu benshi baragomba kwigira abasesanguzi. Ya nivyo ico kintu ndaca appreciate. Uyu munsi amashugwe murayamaze. Yes, reka tubandanye sinovuga byinshi ntarinjira muri ntahereye kuri data series. Ni sezo ubona yatwaye imitima y'abarundi benshi kandi novuga ngo nukuri amashi yanyu arahari vraiment urafite akazi kamashi udukugashya yes ikibazo canje niki mbega buri munsi tubona ibintu bishasha ubuho mwajusemo no kuzamuragira akanya introduction ka filime muba mugiye gukina canke sezo muba mugiye gukina mbega nirihe banga mukoresha kugira sezo ize ari shasha gusumbye yarije uko abantu bavuga nuraje kuraba gasezo nuraje kuraba gasezo ya je nibaza yuko icambere kuko tukiraho Norasi gituma ibintu ndabibabaza antuka mwebwe murabavyeyi babandi iyo uvuze ibintu birafasha abandi bisubiremo ivyo abatabizi murabavyeyi babandi ni ubivuze yes igituma ndabivuze nuko kuntu abantu badusabye yuko tubazana muri studio ya Gateke rero baranezerewe kuko ntimwari bwaze muri studio zacu jewe ico no bivuga ko icambere bino bintu turimwo ahemo n'ivyo by'umenyesha makuru hariho abantu baje kurondera amafaranga hariho n'abandi bantu bahamagawe ivyo ni ibintu bibiri ni nka kujya nyine muri eglise hariho pastori baje kurondera amafaranga hariho n'abahamagawe rero bino bintu twege about yuko naho amafaranga tuyashakamo ariko n'umuhamagaro twarahamagawe n'Imana yaduhamagara kugira ngo tuze kuyikorera tubicishije muri bino bintu by'amareresi rero ivyo twandika ivyo dukina ntabwo ari inspiration yacu ariko ni inspiration iva mu ijuru bien sûr que iva mu ijuru rero iva mu ijuru byose biba bikwiye nico gituma ngo manchire ko n'umurongo no munsi Imana iguhaye message bifise abantu ushaka kuyiha hari igikubwira tuzoyiha abantu 200 uzoyiha abantu 1010 uzoyiha abantu 100 nico gituma babona data imwe ifise 100 turadukona ibindi film ikabifise abantu 1000 ntitwasubiye hasi message Imana yashatse kija kuri abo bantu yatumye ko bazojako kubera ko dushaka boostinga nk'abandi two boosting
urumva rero ibanga nuko Imana iratuma ubutumwa bushikana kubwo we yashatse ko bushikako sinzi ko muri ko muracumva ya tuko turagita hiyo unanipata mia kwa mia au mia kwa mia hiyo unanipata sasa sisi ni turiko dukora mu muhamagaro no mu rukundo no gushigikirana hama ibindi byose tukareka Imana ikigaragaza nk'Imana nta bundi buhinga ngo nitwe dufise quality ya bien ngo nitwe dufise amaide meza ngo nitwe dukaze mu plan ibindi ngo mu bikoresho no ariko nuko Imana turakora ibyo yaduhaye hamika bishikanira abo yashatse ko babironka kandi mu giheco haleluya niko tuca tuvuga nawe ubona gutega fanira nuko nyene kabisa ntaco nokongerako nta nico nokurako uvuga wanje avuga neza avuga byo mu mwanya Okay, reka tubandanye muri ya vibe nyene tukiri muri no filme urane uko iteguwe mu buhinga bwiza kandi ukusi kubaresha kugira ngo ndabakure mu majana ni filme ubona yuko iteguwe twaragiye turashiramo buensel mu kubera twaratumiye abantu batandukanye bakinye muri Jody bye muri ya film abantu baratanze feedback baravuga ati ibi bintu bikozwe ku buhinga bwiza ntaca nibaza mbega nk'ubu nk'umuntu ashaka kwiga burya buhinga mwoshobora kumufasha nta kibazo twe turahari umuntu wese haba mu gukina edit mukora umwe wese icyo akeneye kutubaza namba kwiga namba kugira iki arashobora kutwegera hama tukamubwira uko bitunganije uko bigenda yumvise bishoboka ariko kiraho mvuze ati yumvise bishoboka muragirizwa ko muri mu bantu baka amafaranga menshi natwe tuguha byinshi ntitugusondeka none mwumva mwebwe mwitaho za mpano ntonto gaye kubera tutazitaho oya tukiraha nyine turacari muri vibe vibe okay umuntu araje ariko arakora film kanaka ntarinze kuvuga ntibarisha kambuka kiwaye araje ari ku rwego kanaka ati ngomba mufashe buno buhinga nabonye iwanyu haciye haza n'uwundi mu underground muramusavye irya tarife mushobora kuba mufise kanaka abantu bariko baravuga ko ari ndende haciye haza n'uwundi mu underground aje yaruka yaronye ati Jeff niravinara cyane ndasabye nimero turazimuhaye none uwo muntu mwumva mwakaco kimwe n'umuntu amaze kugera ku ndi rwego ega twebwe dufise ibisata byinshi bitandukanye turafise ibisata byo kwigisha turafise igihe tuba tukora ico bita casting call ni guhamagara abantu b'abanyempano batandukanye naho batazifise tukaziba byaramwe ico gihe rero kigeze ko duhamagara abantu turahamagara alafa pasi gihe duheruka kugira haciye mengo umwaka twari twakiriye abantu 26 26 personnes kandi n'abantu b'abanyamwete b'abanyamwuga harimo n'abamaze kwamamara harimo n'abamenyekanye nka Shadudu ndazi yuko umuzi harimo benshi rero iyo uje ari business vuga ati je ngomba ko munyigisha no kwishuri turariha Minerval kandi we wiga hushaka hari amashuri araza zero na karite yaho na karite yayo n'ubushobozi ufise je nkaho nashaka kwiga sinahize kubera ko nahize amafaranga make arumva abafise makerere hari amashuri y'ubuntu sinzi ko ari ubuntu sinkivyibuka neza ariko hari n'abandi bana abantu batwara abana babo ku mamiliyoni ugasanga umuntu ari miliyoni 3 ku kwezi kandi hari hahaguse rero ivyo ntibo bidohora ngo urumva ngo tarifa mwese agenda ashaka ni nkuko nanjaro aho nifuza kugira ubwo uburyo butarankundira ko ngenda kwiconnecta kuwo muntu nizere ko barosinyisha abo bantu bavuga ivyo bintu kandi kirumvikana iyo umuntu yifuza kugira ibintu bifise quality aja ahantu batanga quality tukiraho nyene hariho abantu babagiza ko je nabaronkeyeho bashe we changamuka vibe abantu babagiriza yuko mudasoma ama commentaire mbega ivyo bintu namwe mwamumaze urazinda kugira ku commentaire commentaire kuri YouTube iyo wakomanse kuri YouTube ku bantu bakunda gukomanta uzobona ko akantu kagatima kaje kaba kanditse kati Vanilla Vin canke Solution Cup nta kiganiro na kimwe twege dukora canke filme uzosanga ku kantu katariko we wagize commentaire ku kantu turakugushirirako
sivyo gusa no kuri Facebook turagashirako ariko abantu barashobora kuvuga ati bashira kuko nyene barengana hajya murabisoma kubera murasoma n'abantu kanda bazi n'amazina yabo ndayazi urumva aho ngira uwo muntu avuga ngo ndusoma commentaire ngira amaze gukora gutukana kenshi ko duhava tumwishura akabana tumwishura akacavuga ati abo bantu rero wapi ntibabisoma urumva uwo muntu ico yavuze ati jewe narabajije ikibazo ntimwanyishuye ati Fanira Vine wowe ntusoma ibibazo umuntu akubajije sinzi yuko waje muri description haba hari ama numero ya telefone kubera atarabiyo numero ya telefone mu yandi majambo baze kubarandika kuri rya numero naho tokandika telefone uti mfise ikibazo cy'uku nuku twishura hako hari n'abandi bantu usanga babaza ibibazo ngo ni sawa ndakubaze hewe ubahe hari undi yaherefuye ngo nurase ngo ndakubaze ngo umugore wawe ujya kanzu yeshoneshije erega n'abakunzi banyu yes n'abakunzi bacu ariko hari ubwisanzure ugira umuntu hariho ahantu kana kamumaze kugera nk'umujye hari abitwa yuko ari nk'abafana banje tumanye igihe kinini bamaze kuba nka famille baza kundamutsa cyangwa nanje nkagenda kubaramutsa ariko rero nkundi ni ryambere kwandikiye hewe ubahe hewe jya muzuku ni ryambere na wowe ukamemara imyaka 20 muzinanye ukumirwa kwere umva nyene abakunzi bacu kaye turabakunda turanabubaha ariko gutera wisanzura ku muntu direct c'est pas bon no mu mico y'ikirundi si vyiza nizere yuko barose inyishu aba bipfuze yuko mubishura vraiment guca kuri rya nimero mutanga numva cumvikana antwa ntibari bwaga constate big up sana kuri ya ninya dusanga aho dukorera okay naho mwayivuze mashaka kubasubiramo ntaco ni mu Ngagara impande y'ingoro y'umugambwe wa CNDD FDD hoze Université ya Equateur au numero A11 twaduhari kuva masaa ya 8h gushika 17h imisi every day na dimanche imisi y'akazi ni every day yanyu ni yihega imisi y'akazi guhera lundi gushika vendredi na samedi twende turabasabato wow okay tukiri muri vibe dore ko kubona ikintu mwashizeho canke mwamenyesheje abakunzi banyuko mutagiye gusubira kubandanya mukora prank vibe oya si Noraske rero yanjohe okay mbega abantu bariko bavuga mbega ijya si prank ko bahora bakinira umwe prank ubwo ni waba bakiniye Republique prank bimeze gute wait and see turabizoherera twende turayo bizoherera nikihe caba posije gutuma mwovuga ajya amajambo ko prank icambere je ubwanje ndazikunda cyane kubera ko ndakunda gukinisha umugore wanje sorry umugore wanje Imana yampayizagije murana yuko jewe nari naragowe hama maze kuba naragowe mpura n'abakobwa bampenda ndibuka ko umukobwa wa nyuma twahuye imbere yuko mfatana n'uyu yarampenze ngo turakundana bukensanga yamblotsa ahantu hose amaze kumbloka ndimva nti kubera ko no mukobwa amblotse urumva sinasorora numva narimeze nkuko kwiwawe nari umuntu nyine atakintu nyine urabona ukuntu ba wiyambariye nyine n'amapete narimeze nkuko rero hanyuma maze guhura maze kubisengera inshuro nyinshi ndavuga nti Imana nzoma umugore ankunda nanje nkamukunda nzomufyinisha nzomukinisha nzogira ibintu byose bishaka kugira ngo aryoherwe nzokukirigita nzomwereka wa muvye mora mukinana vibe papa yitwanda nje papa akina filme yo ndirimbo ni wa papa akina filme umwe yaririmba kazoza keza kaposho ni kaposho nzomukira kitane kaposho reva huri abatari abamuzi kaposho manzi kumubona kaposho ni wa mutama amazi misi akina filme ya indirimbo zogo kirigita zokereka okay maze guhura n'uyu naciye mvuga nti nzo mukinisha nzo muryohera rero ijya prank haje muye ndiko ndayikora abari muri side yo kumuryohera no kumukinisha no kuraba reaction yiwe mara ndamutwengeshe mara ndamuritse mara ndamushavuze
ariko kubera ko urumva prank umuntu ataba yabiteguye hari igihe usanga umuntu yagize reaction mbi agashavura sinawe gusa wibuke hariho n'abandi bantu ku ruhande ukinisha ego n'abandi ariko cyane cyane burya focus abari uyu bajya abandi babyitayemo nka 80% nakoresheje uyu izo zindi abari 5% niwe nagizigiriye canke wakangirira rero kubera ko amagara nayo ari kindi kintu hariho iyo namukoreye ntiyamera neza cyamvuga ko ndazihagaritse nibatse ko ariho byavuye rero nabimwemereye ko ntazosubira kuzigira prank n'abakunzi banje baguma bavuga ko ari benshi gusa ubu ndiko ndiyumvira ko nogira izindi zitandukanye zo nkagirira abandi bantu mwibarabara muri eglise bakabona nko burambuye impuzu zose zijya zo kumbura impuzu muri eglise hamwe banati arasaze ntama ndayibona nire kare kare prank canke mu isoko nkagenda ukagira ibintu biri bizarre nizo nibaza ko ngomba gutangura gukora sino uyu washatse umworohereza narahagaritse nawe nibaza ko yahagaritse yes mama raho ku ruhande rwawe wavyakiriye gute wumvise ino decision ivuye ku mushinga nawe wawe nje nawe musavye nje nawe musavye ko twohagarika kwanza jewe nenda musavye kuva kera gusa twanabivuga yuko abihevye akaca subira nanje subire nkaca nkihora agasubira nkihora be ubure tubirekere kai turiseye sawa rero onye turaho ubu rero urashobora kuririmba ati ubu ndi mu nyishu nyene urumva bon navyo narabikunda kubera ko urumva ucuronkeramwe akaya ko gufina none vya bindi mwahora vya bihemwe mwadusigura fapase twarabatembereye iwanyu bavuga ngo biri mu bintu bituma mu rugo hataba igisirikare mbiga hari yindi faso mwatoye yuko mu rugo hoguma hari akaya muri solution family nk'ubu turavuze tubanze imisi ko turagira yo kuririmba turavuze yo guterurana nk'ubu kubeje tuzatangura yo guterurana dushaka umugongo dufite ibintu byinshi tuguma tugira biga byoshe hari ibindi byinshi okay mwebwe rero murategura twaba content creator